twebwe ikiyano twagitunganije kubera tubona haraciye iminsi havugwa imigambi y'iterambere, harateguwe ibitabo byinshi za CSRP n'ibindi, muga tukabona umwimbu utera utaboneka neza, ndetse tukaba turi mu ngorane zugarije igihugu zigaragara. Ngabo twarateguye imigambi myinshi ngo CSRP, CSRP2, turaja muri za vision 2025, turaza muri PND, turageze no muri vision 2040. None ko handitswe ibitabo byinshi gahemwe, umwimbu ukaba utajanye nuko byagiye birandikwa. Ca turabona ko haragahaze rero uburongozi bukomeye, leadership politique mbere ni washaka na governance n'intwaro nyene ibereye. Nkuko abavyibukana umuganwa atari umugani gwa gasore burya yarageze avuga ijambo rikomeye havuze ati ahatagira uburongozi n'ubukuru nyabwo hajya ari karavuga leadership, ati nta tekane nta gishikwako. Turavuga tuti rero reka twige uruhara, kuko abahinga barategura ibitabo, naho uhamagara abavuye hehe muri etazi nukahamagara za barashaka kwandika ibitabo bimwe extraordinaire, mugabo kuja mu ngiro no gushigikirwa hatabaye umuhezagiro wa leadership politique n'intwari ibereye, usanga ibintu bidashikwa, kuko uburongozi nibwo butuma abantu bahinduka. Uyu burongozi bukomeye burahindura abantu, ikintu gikomeye hariho kwandika ibintu ukavuga ati nzira niyi, me guhindura abantu kugira baje muri iyo nzira naco kirasaba izindi nguvu nyinshi.